Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV n'imboneshakure yemwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Hari amakuru twabateguriye tugira ngo tubashikirize y'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ibiri gukorwa na leta yita ko ari leta mvyeyi ariko mu by'ukuri ikabangamira abanyagihugu ku buryo bukomeye cane. Byose twabateguriye tugiye kubashikiriza mu ido nido ry'aya makuru. Wifuza kujya uba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi niba utaravyonda kuri sabone aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Keremani namufata nzomumena umutwe. Imyaka 3 yarumanye atawuzi irengero ry'inyankamugayo Keremani Uwayezu wo mu Rweza. Keremani na Ildefonsi barakuranye. Inkuru ya Keremani Uwayezu na Ildefonsi Nshimirimana ihera mu bwana bwabo. Bose bavuka ku mutumba wa Kavumu muri zone Muyira komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura rirari. Bakiri bato bariganye bahoze bakinana umupira w'amaguru. Bageze mu bigero biyumviriye kurwanira igihugu maze bagwanya akarenganyo babona muri iyo myaka. Kerema yahisemwo umuhari Paripehutu yinjira mu bajipi hashi. Mu nyuma aba umunywanyi akomeye wa feneri ya Rwasa yahavuye ivamwo seneri. Keremani Uwayezu yari ajejwe kumenyekanisha no gukundisha umugambwe muri komine Kanyosha. Ildefonse we yahisemwo umuhari wa CNDD-FDD aja ku rugamba araduga amapeta aba intwazangabo. Intambara ihagaze Ildefonse Nshimirimana yinjiye mu gisirikare c'u Burundi, ubu afise ipeti rya majoro ajejwe iperereza muri batayo polisi militaire. Keremani na Ildefonse mu matora ya 2020. Mu myiyamamazo ya 2020 Keremani Uwayezu yari ashushe nk'uko bisigaye bivugwa n'abakiri bato. Keremani ntaco atakoze yamamaza umugambwe wiwe. Abo basangiye urugamba bari biteze ko Keremani azoca aba musitanteri wa Kanyosha canke chef de zone wa Muyira inyuma y'amatora. Abasendefd baramutinya cane babona ko abangamiye muri Kanyosha. Muri ibyo bihe yaranafunzwe na chef de zone wa Muyinga Jideo Mitabavuma. Icuka hagati y'abo bagabo babiri cagumye kimeze nabi cane. Bari abakeba bakomeye cane ariko baryana kubera injyane za politike, aho umwe yagabarizwaga mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD undi akabarizwa mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi seneri. Muri ico kiringo naho yari intwazangabo mu gisirikare majoro Ildefonse Nshimirimana nawe yaboneka yitwararitse cane insinzi ya CNDD-FDD muri Bujumbura rirari na cane cane mu komine avamwo. Iruhande yuko ajejwe iperereza muri Battalion Police Militaire, Ildefonse asanzwe yegereye cane ibiro bikuru by'igendereza mu gisirikare G2. Abafashwe na G2 nka bose baca mu busho bwa Police Militaire, aho Ildefonse Nshimirimana aba ari we abajejwe. Muri Kanyosha bo bazi ko Ildefonse Nshimirimana ari we ajejwe gucunga intara yabo mu igendereza rya gisirikare, kuko arafata abantu benshi kandi abo afashe ntibasubira kugaragara, kandi biboneka ko akorana n'igisoda ku buryo bukomeye cane. Abaryango ba Keremani Uwayezu bavuga ko majoro Ildefonse Nshimirimana yageze naho aza gusaka urugo rwa Keremani Uwayezu. Yoba yanabikoze ku munsi w'amatora ya 2020. Uwo munsi bavuga ko yahabuze Kerema. Yoba yanahagaritse gato umukenyezi wiwe. Niko kubwira bamwe bo mu muryango amajambo ateye ubwoba. Keremani namufata nzomumena umutwe, nzamumena umutwe, kuko ninamufata ntago azigera ancika, kuko uyu munsi ararusimbye, ariko Keremani namufata nzomumena umutwe. Kwigenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere 2021 inyuruzwa rya Keremani Uwayezu. Uwo munsi Keremani Uwayezu yabyutse yumva atameze neza.
kubera yari asanganywe indwara y'igisukari. Yibajije ko ibipimo byaduze, niko gupanga kuja kwipimisha mu gisagara ca Bujumbura. Isaha zitanu yahamagawe n'uwo yafata nk'umugenzi bahana isango ryo guhurira mu gisagara ca Bujumbura. Uwo yahamagaye yahavuye amenyekana mu nyuma ko ari uwo batazira Rutagaramanga yahoze mu gisirikare. Ico Clement Nduwayezu atari azi nuko yita umugenzi yakorera iperereza rya gisirikare. Clement yagiye ajanye n'umugenzi Joseph batazira Gakwavu yahoze muri feneri, hanyuma aja mu mbonerakure. Bageze aho bisi zihagarara hafi y'ibanki ya Zepi mu gisagara ca Bujumbura, Clement yarururutse. Wa mugenzi yari amurindiriye muri vatiri Toyota TI y'ibiyo bitabona. Clement arayurira ataco yinona, aba aragiye gutyo. Kuva ubwo nta gakuru ka Clement Nduwayezu. Inyuma y'umutaga abiwe baramuhamagaye kenshi, telefoni ikitaba ariko hakabura uwuvuga. Isaha 2 z'ijoro telefoni yaciye izimwa burundu. Ikibanza ca nyuma iboneka yakoreyemwo ni mu Kajaga hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura, aho yaba yaracishijwe nyine mbere y'uko agandagurwa. Amatohoza ku ibura rya Clement Nduwayezu. Muri polisi judiciaire Nyamiramabi baratumye ko umwe yahamagara Clement Nduwayezu, baranamufata baramupfunga. Haciye haza pick-up 2 z'igisirikare zuzuye abasoda bategeka komisariya Karaveri Nduwayo kurekura uwo muntu. Baca bagenda bamujanye bavuga ngo n'umucenera nyine uzaze kumutubaza, bisigura ko nyine bamurwaye kuko nibo bari baramutumye gukora ayo mabi yakoreye uwo mugenzi wiwe, aho yanyurujwe nyine nawe akapfatwa akicwa n'iperereza. Abaryango barituye ibiro bikuru by'iperereza, mbere haranabaho intwazangabo yaho yishinga igikorwa co kurondera Clement Nduwayezu. Gedeon Mpitabavuma yaratumwe ko gusamba mu iperereza co kimwe na yambonerakure Joseph yamanukana na Clement Nduwayezu. Amakuru dukura muri documentation yemeza ko Clement Nduwayezu atigeze ajanwayo. Ayo makuru y'ibanga avuga ko inyuruzwa rya Clement Nduwayezu ryakozwe n'iperereza rya gisirikare, kandi ko wa mbere yaribazwa ari Majoro Ildefonse Nshimirimana, kuko ni wenyine yarafisiye inzigo ikomeye cane umuvukanyi wiwe, kandi babaye abagenzi igihe kitari gito, ariko politike ituma batandukana kuko umwe yari umugambwe seneri, umugambwe usigaye unakunzwe cyane nga mu gihugu c'u Burundi, nubwo uriko urahura n'ingaruka zikomeye cyane uri guterwa n'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, kuko umugambwe ku butegetsi uri gushaka kuwusambura mu nyuma y'imyaka myinshi uburagiza. Ubu ngubu ushaka ko tongera kuba ku gataka k'u Burundi, aho umugambwe ku butegetsi wafata abanywanyi ba seneri batandukanye ukabanyuruza, bamwe bakagandagurwa abandi bakaburwa irengero. Ariko ubu ngubu ibintu ntibyoroshe na gatoya, kuko harimwo injyane zitoroshe. Muri 2021 igisirikare canyuruje benshi cane. Ibyashikiye Clement Nduwayezu byashikiye abandi benshi cane muri 2021. Iperereza rya gisirikare ryarahagaritse indiri z'abasivile batigeze basubira kuboneka. Abafatwa nka bose baracishwa mu busho bwa polisi militeri bugabwa na Majoro Ildefonse Nshimirimana, bagasohoka baja kwicwa. Amakuru dufise muri ndondeza avuga ko abafatwa batabatevya kubica. Abo barate babo bamara iminsi itarenga 3, ari naho nyine uwo muvandimwe nawe yaba yaragandaguwe mu minsi itarenze 3, agandaguwe n'umugenzi wiwe bakuranye mu buto, kandi bose bakemeza gukorera igihugu. Kwa 31 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 kuri no mboneshakure twarabatabarije Clement Nduwayezu. Bukeye Majoro Ildefonse Nshimirimana yaratelefonye umuryango wa Clement awubaza ibibazo byinshi cyane kugira yumve neza ibyo bazi n'ico bategura gukora. Birashoboka ko rwose ko ico gihe Clement Nduwayezu atari akiri muzima, yari yamaze kugandagurwa, kuko ibibazo yabazaga abo umuryango we yagiraga ngo yumve ico bariko baratekereza ndetse n'ico bagiye gukora. Bari bakuranye nk'abagenzi, hanyuma politiki irabatandukanya. None nta butungane nta n'inkurikizi ku byabaye, nta matohoza, niyo leta mbyeyi, niyo leta nkozi. Birababaje kubona yiyita leta mbyeyi rikiyita leta nkozi, ariko abanyagihugu bakagumya kugandagurwa umwanya n'umwanya, ariko ntagire igikurikiraho.
uwomenya neza uyu batazira utangaramanga yorwandikira muri ndondezi kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 52 51 95. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya ba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone akanika karyo keza ko guvyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.